Okay, ati ndagarutse muri omwake karibu kwicano Dieudonne endi akazina banyitwa nije imbere Dieudonne ati uri mushasha ntibagire kugira like subscribe comment utari mushasha naho ntibagire kugira potage ati rungikira mugenza wawe kugira nawe nyene ashobore kumenya ukuri ati ukuri aho kuri kuba nta handi naha nyene. Ino munsi jewe ngomba ko tuyaga gusa ku bintu bibiri gusa. Ego ibintu bibiri gusa ngo ati politique hamwe ni dini, religion, kuvuga ngo ati gusenga, Imana. Mbega ivyo bintu ni ibintu bijana aho ni ibintu dukwiye gutandukanya. Ego ngo ati hariho abakozi usanga bariko barakora ubuzima bwari mu nyuma babaza ngo ati ngene biriko birifata. Bagatangura kuvuga ubutumwa aho tubwiye ngo ati ngene ibintu bimeze. Ngo ivyo bintu vyifashe gute. Rero ngo gutandukanya ngo idini na politike burya wovuga ngo ati ni ikintu ciza mugane burya tumenye yuko ibintu vyinshi tuzi ngaha ku isi yaba ari politike yaba ari ibintu vy'intambara yaba ari ibintu vy'iki vyose ngo ati ni ibintu biri muri Bibiliya ni ibintu vyanditswe ni ibintu abantu bagiye barakura muri Bibiliya. Government leta ngene yubacu ngene igenda ku murongo ngo ati hari abaseneta abasentare abajeje uko nuko ngo ati vyose wobisanga muri Bibiliya. Ego urumva rero kintu ca politike n'amadini na religion usanga ari ibintu bigoye ko bitandukanya kubera biri mu muntu biri mwabo bantu bafise izo nzego biri mwabo bantu bariko bararondera intuzenya izo nzego aho mutware uko nuko rero no musi tugomba tuyage ku ivyo bintu bibiri turabe ngene bimeze. Gusa ubwa mbere na mbere ndakwibutsa yuko igihugu cose gifise iki kiranga mu mpande yo kuvuga ngo ati Imana igihugu cose ndibaza nahantu uzosanga hatanditse ko ngo ati Imana twizera, in God we trust. Aho kantu kare kuntu uzenya ku inoti yo muri Amerika maze ni ku bintu byo muri Amerika keshi. Rero ni mu Burundi aho muri Canada aho hehe ni maze no mu Bushinwa muri India muri Middle East nabo nyene bafise Imana bashira imbere y'igihugu. Imana bashira imbere y'igihugu. Rero urumva ico kintu ni kintu ciyunze n'intuzenya na leta na government n'igihugu ko nuko kubera abantu nikone bubatse nikone bameze urumva ngene twubaka izo ntuzenya izo nzego nikone navyo nyene bikwiye kuba bimeze. Mugani burya uca wibaza ngo ati mbega n'Imana yahe biravana. Ego ngo ati ibihugu byo muri Middle East keshi na keshi n'abamuslim. Rero Imana yabo nuko nyene. Ibihugu vyo muri West muri North America ko nuko keshi na keshi n'abakristo. Rero umva Imana yabo nuko nyene. Maze wosanga ni muri India hari abasenga Buddha uko nuko Gandhi uko nuko mbega Gandhi oya pana Gandhi Buddha uko nuko. Rero Imana yabo nuko. Ego mugani nge tuyage kwibi bintu ko ari ibintu bikwiye kujana. Sinzi ko wabonye video yambaye haga aho President NEVA yari yamugendeye hari ubutumwa yavuze hanyuma Scovia aho mama gwa Gasabo abivuga ko uku umugani gwa mbere nambaye tutaragira aho hantu hari video vuba ndabonye kuri umukubito ebo maze mese mbazani mbego ubushikiranganje nko utuza kuvana ndabajije twofuta ubushikiranganje bw'amazi meza amasoko ntanga ngufu n'ubutari n'agataka abarundi baba bahomvye iki muce munyereke cyo baba bahoze ibi gushikiranganje bashobora gufudika ndabakara ko ubushikiranganje bwafuze ubushikiranganje bw'intwari bereye abarundi bahomvye iki ko bwafuditse haco babonye bahoze jerekana ko ataco bwari bumaze kurya amahera y'igihugu gusa atarakiwe ariko barakora abagabanga ndaco bahoze none special general itaniko atabashikiranganje buri intapwe bwere kidezo yokora obeme yokora ahamere yokora ubushikiranganje butabaho tukabufuta kuko ntaco ubereye uno munsi tuva ducanya amahani kuko iyo nzitegereza kubaho
burya ngo hari byinshi bidakenewe urumva ngo ntibikenewe naho vyovaho ngo nta kimwe gihinduka ngo kubera nta n'ubundi bwa mbere na mbere ngo ntivyari bikenewe ego mbwa ntingere rero tuze kuri ya video nyamukuru iyi video mama wa Gasabo TV aho Sikobi ariko aravuga kuri Mbayahaga avuga ku bintu bijanye n'umupasteri aho yozanye amahoro aho akavuga ubutumwa bushobora kugira kuzana umutekano buzane ubumwe buzane ukumvikana hagati ngari ngo akaba ariko aravuga ivyo yavuze uko nuko rero nge twumvirize ariko Abarundi uyu munsi bafite ikibazo nabo n'uyu mupasteri nabo bafite ikibazo cy'uko ari nayo mpamvu mvuga ngo ibi bintu bya politiki abanyamadini nimubireke nimufasha abantu imitima yururuke nimuve mu ntambara z'abanyapolitiki barwana ku manywa mu gitondo bakumvikana hano urabona ko umwuka mweranda nyine ushobora kuba ari wamanutse akavanga amasaka n'amasaka nakubeshye muri kiriya cyumba utajya kubijija perezida bari umuntu ukomeye perezida niba yaje gusengera iwawe nta kuntu rwose kujya mu ruhande rwe ndetse kujya mu ruhande rw'uzi icyo ari cyo ni uko wamubwira uti igihe cyose bakozi b'Imana intambara ntishobora gukemura ikibazo igihe cyose banyakubahwa perezida mu gihe umwe arimo kukwataka akoresha amagambo mabi ukoresha amagambo meza umugaruza umutima w'ineza ku buryo n'abenegihugu bo wundi ukwataka azakubaza ati kuriya muntu atarakuvuga nabi kuki umuvuga nabi akaba ariko yabwirije hariya se niko pasiteri rero akwiye kubwiriza akicara perezida akicara ntabwo kuvuga ati uratandaraje rero gusura iwanjye uri hano ntamubwi kuko hariya hari mu rusengero urumva ntabwo hari mu nzu y'ishyaka ngo amashyaka yivuga ibigwi by'intambara pasiteri avuga ko afite ingabo zikomeye harimo ngo n'iz'umwuka yatanga ikibwiriza agaca mu migani akajya avuga ati yari mu migani yaba ariyo mibahugu yamukora biragoye kuko ugomba ugiye uryasazi yazimira nzima ubwo rero ubwo arimo kumira nzima hariya yari umuyoboke w'ishyaka ntabwo yakira umushumba nta bundi ni ukwirengera izindi ngaruka zishobora kuza nyuma ariko nta bundi buryo yagombaga kubigenza yari guhitamo guceceka se noneho ni Petero isaki zabiga gatatu nibwo nzamenye ko ikimenyetso cyabaye baramubaza batari ku mugabo ntiyari kumwe na runaka kandi ariko sinzi ko biriko birumvikana ikintu gihari ni uko uyu mupasteri mu ijwi rye kandi nk'umuntu ufite ijwi rinini muri iki gihugu cy'u Burundi mu kanwa ke hakwiye kuvamo amagambo atuma abantu badashyamirana kuko wenda uri ibyo yavuze sibyo n'uyu akwiye kutagira uwo avuga izina ariko akavuga ati yaba amagambo avugwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda atari meza yaba aravugwa n'ubutegetsi bw'u Burundi atari meza ati kuko Imana yifuza ko tubaho amahoro tukabana n'abanyarwanda amahoro dukwiye kugerageza gukoresha amagambo atanga ihumure ariko arinda igihugu cyacu adatuma habaho gushyamirana turabizi ko rwose ingabo z'u Burundi zirakomeye nta n'uwazirusha gukomera ariko ntizikwiye gukomera ngo zireme intambara niyo mpamvu tunizera ko umubyeyi wacu rwose utazatuma ujya mu ntambara itari ngombwa akamuvuga ibigwi ariko mu magambo y'ineza ya gipastorale urumva umurongo iri ego rero ndizera video murayumvise sinzi ko byumvikanye neza mugani uri kurumviriza ibintu byo madini byo mu ishengero muti ni ibintu bitakwiye kuvanga n'ibintu bya politike mugani ndakwibutsa yuko ujya kenshi na kenshi twese tufise ahantu ngira duhagaze niko wenda bivuga ngo ati umuntu wese afise ahantu ahagaze ngo ati nta muntu ahagaze ahantu habiri mu bihe by'ingorane umenya ukuri ngo ati aho kuri ngo kenshi na kenshi uri umunyamahoro aho uri umuntu agira uvuga ngo ati ngo asenga ngo ati wumvira ukuri ego ngo ati politike burya ngo hari ibinyoma byinshi abantu barabesha abantu baragirane ngira ni video yabaye kubera bagize bumvise aho Mbayahaga yariko aravuga ku muntu uzenya ku general wo muri ntuzenya wo mu Rwanda yitwa
izina ryiwe rirakunda kungora Karebe urumva ku binyoma ngira yoba yaravuze mw'intuzenya aho President Neva yari yamugendeye kunuza ku rusengero rwiwe. Ico gituma ni video yasohoce kuri mama gwa Gasabuko nuko ngati nico gituma maze ni video ngo isohoce ngaha. Ego rero politike n'amadini gusenga aho gukurikira Imana ukavyirinda aho ntubishiremo politike maze ngo ati ni ibintu vyifashe gute ni ibintu bimeze gute. Hari umuntu umwe ndigeze kumva avuga ngo ati burya nyamba uri umupasteri ukabuzi iciza ni ngombwa ukivuge. Nyamba uri umupasteri ukabuzi ukuri aho kuri ni ngombwa ukuvuge. Ngo hari ibintu bimwe uri kuraserukira usanze uri kuraserukira ikinyoma usanga nawe uguye mu ngorane. Usanga nawe uriko uribesha imbere y'Imana. Usanga nawe uri mu makosa uri kurabesha abantu rongoye uko nuko. Rero kenshi na kenshi hari ibintu bimwe bikwiye kuvugwa. Wati nk'ibihe tugezemwo umuntu wese afise ahagaze. Umuntu wese ngo afise ahagaze. Ngo burya ngo uri kuraraba ngene vyatanguye n'akarorero ingene vyatanguye ibintu vyo kuvuga ngo ati ngo umugore ku mugore abagabo ku bagabo ni ibintu vyaje bukebuke ngo ati n'urukundo. Mugani mu nyuma ngo ati biriko biraza ngo bize mu mashengero umupasteri abagira bunganishe. Rero umupasteri ivyo bintu ukabikora ukabigwanya. No harangorane ngaho yo birimo kubera ngaho ni politike n'amadini biba bivanze. Kubera politike yavuze ngo ati ngo turemejeje yuko abantu bashobora kugira kunganishwa mu ishengero ari abantu bamwe hanyuma nawe umupasteri ukavyemera kandi ukurikira ijambo ry'Imana umva ngaho bawihenze. Urabigwanya ugomba ntubikora ivyo bintu mu ishengero yawe urumva uravuga uko kuri kwawe. Nde vyose nuko nyene biri politike na government nukuri kwawe uhagaze uzi ivyahe bishobora kutabuza akaciro kutabuza kanezero kawe nukuri kwawe mu rugendo rwawe. Ego rimwe na rimwe hari ibintu bitakenewe yuko bija muri politike bivanye n'ibikorwa muba muri ko murakora. Kore kuba president yamugendeye ntuzenya mbayahaga hanyuma akisanga yavuze ayo majambo aho kw'ivyo bintu vyabaye yumvise uko nuko ni kuvuga ni ibintu ugendera mu mwanya kubera hari ibintu bibera mu mwanya kubera hari ibintu biri mu mwanya sinzi ngene ndabivuga hari ibintu ari ngombwa uvuge mwako kanya kubera biri mu uwo mwanya ubivuge mwako kanya kubera ari mu uwo mwanya ariko bara yabivuze imbere ya president naho ubundi mwanya akayivuga agaciro nti byari byo babifitiye uwo mwanya urumva uruta uwo mwanya aba yarose ko ari impande ya president ari imbere ya president ko nuko hanyuma akigisha kw'ivyo bintu akavuga kw'ivyo bintu kandi umuntu wese arafise uburenganzira kuba ari muri politike naho yoba ari umupasteri umuganga umwigisha uko nuko. Ego je kumva iyi video ngo ati kuzana amahoro nk'umupasteri mu bihe vy'ingorane kenshi na kenshi ni ibintu vyiza cyane mugana umenya ngo ati burya hariho ahantu uhagaze urumva uravuga ayo mahoro kandi ukayavuga mu vyo uhagaze mu vyari ivyo. Ego nyambare ububeshi wumva wowe ugomba amahoro kumva ubwo bubeshi ni ngombwa ubudomeko hanyuma ayo mahoro nayo nyene uyavuge. Bati vyose mugani umuntu abishira imbere y'Imana kubera ntumenya ngene bigenda. Nta muntu ashobora kumenya ivyisi ngene bigenda gusa abibamwo. Kubibamwo ngo ati nikubitahura niko nikugira nawe utahure umenye inzira ufata umenye ukuri aho kuri umenye uruhande woba urimwo uko nuko. Mugani tugiye ku ivyo bintu vya politike ndakwibutsa yuko ibihugu vyinshi vyose bifise amadini. Rero kugira ngo bivangure n'ibintu bitandukanye kubera biri ku muntu. Rero mu president ngo ati n'umuntu, ubishikiranganje n'umuntu, umunyeshengero n'umuntu. Umuntu twese turabantu kandi turi mu ivyo bintu. Politike si y'abantu gusa ngo badasenga hoya n'umuntu asenga ayirimo. Avuga ikiri ku mutima. Ahagaze akavideo kara kandi izere ko wagakunze utakakunze naho witega kandi gashasha kazoza vuba
ego politike n'intuzenya n'amadini ngo ati ni ibintu bijana kandi uravye Burundi ni igihugu abantu basenga rero ni guhanura aho ni kugira nte vyose bica mu ijambo ry'Imana kandi izara n'Imana ntigomba yuko twoyivana muri government yacu aho twoyivana mu gihugu cacu aho twoyivana mu bantu bacu ngo ati ntuhamusanga igihugu kizimiye maze ngo ati ngo n'abantu barazimiye rero Imana imbere hanyuma iterambere imbere ubumwe imbere urumva vyose njambo ry'Imana rero n'ibintu bidashobora kuvana mugani ngo biravana n'intuzenya n'ibintu wo burimo mako kanya n'imigambi leta yo biri kurafata vyose ngo tibivana n'ahantu mugani ngo vyose biri kumwe ego hanyuma akazina kanje banyitwa Dieudonne tuzosubira kubona niyo twabonana